Mayikaze nanone muri gahunda z'amakuru yacu tunarebera hamwe amaherezo y'abanyarwanda 8 barimo muramu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari president w'igihugu cy'u Rwanda birukanwe mu gihugu cya Niger. Umucamanza w'urwego rwasigaye rurangiza imanza z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha yategetse ko abanyarwanda 8 baheruka kwirukanwa na Niger basubizwa ku cyicaro cy'uru rwego i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Mu nyandiko y'icyemezo cye umucamanza Joseph E. Chiondo Masanche yise iki kibazo akaga, yongeraho ko Niger yishe amasezerano yagiranye na ONU ubwo yemeraga kwakira abo bantu. Abo ni François Xavier Nzuwonemeye, Prosper Mugiraneza, Anatole Nsengiyumva, Proteze Giranyirazo, Alphonse Nteziryayo, André Nkagerura, Tarsise Muvunyi na Innocent Sagahutu. Aba babiri bari abaministre, abandi bari abasirikare bakuru hamwe na muramu wari perezida wa Juvenal Habyarimana. Aba rero barangije ibihano bari barakatiwe n'urukiko rwa Arusha ku byaha bya jenoside mu Rwanda mu rwego rukavuga ko bityo ubu ari abere kandi bafite uburenganzira bwose. Tariki ya 13 z'Ukuboza 2021 mu kanama k'umutekano ka ONU, leta Niger yemeye kwakira abo bagabo, gusa hashize ibyumweru 2 ihita isohora inyandiko ibategeka kuva ku butaka bwayo mu minsi 7 ku mpamvu za diplomasi. Leta ya Niger yavuze ko yafashe icyo cyemezo kubera impungenge zerekanywe na leta y'u Rwanda ku kuba kwabo ku butaka bwa Niger. Abo bagabo bavuze ko bambuwe ibyangombwa byabo kandi bagafungirwa mu nzu mu gihe bari bategereje kugira abahandi berekeza. Mu cyumweru gishize, umunsi umwe mbere yuko igihe ntarengwa bari bahawe na Niger kirangira, Innocent Sagahutu yabwiye BBC gahuza miryango dukesha inkuru ko batazi aho bazerekeza. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko ibyabonekaga nk'icyemezo cyishimiwe n'urwego na leta Niger cyahindutse ibishobora kuba ari guhonyora uburenganzira bwa muntu mu kwisubiraho ikirukana abo bantu. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko Niger yishe ingingo z'ubwumvikane yari yemeye igafata umwanzuro yonyine itamenyesheje ruriya rwego. Uru rwego ni rwo rufata mu nshingano abarangije ibihano byabo kugeza babonye ibihugu baturamo. Bityo uyu mucamanza ati none ati ko bw'ibyo ntegetse umukuru w'urwo rwego wita afatanya ingingo zose za ngombwa agategura ibikwiriye kugira ngo aba bantu bagarurwe ku ishami rya Arusha by'agateganyo kugeza boherejwe mu kindi gihugu. Iby'ibanze rero wamenya kuri aba bagabo: Proteze Giranyirazo ni muramu wa Juvenal Habyarimana w'u Rwanda, ni musaza wa Gathe Kanziga umugore wa Habyarimana. Uyu mugabo bahimbaga Z, bivugwa ko yari afite ububasha bwinshi cyane. Yabaye prefet wa Ruhengeri mu gihe cy'imyaka irenga 10. Mwaka wa 2008 yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 ku byaha bya jenoside, nyuma mu bujurire 2019 aba umwere. Major François Xavier Nzuwonemeye yari umukuru w'umutwe w'ingabo zigenda imbere y'izindi zikora ubutasi Bataillon de Reconnaissance, akaba akomoka mu cyari Kigali ngari. André Nkagerura yabaye ministre w'ubwikorezi n'itumanaho muri leta yiswe y'abatabazi mwaka wa 1994. Yarezwe ibyaha bya jenoside mu rubanza rwitiriwe Cyangugu, ariko mu mwaka wa 2004 urukiko rwemeza ko ari umwere. Prosper Mugiraneza yabaye ministre w'abakozi ba leta, yahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko rwa Arusha ariko aza kubihanagurwaho mu bujurire muri 2013. Lieutenant Colonel Anatole Nsengiyumva yari umukuru w'ingabo mu cyahoze ari prefegitura Gisenyi. Colonel Alphonse Nteziryayo yabaye prefet w'icyahoze ari prefegitura ya Butare. Lieutenant Colonel Tarsise Muvunyi yabaye mukuru w'icyahoze ari ishuri ry'abasirikare bo mu cyiciro cyo hasi ryo mu mujyi wa Butare ryitwaga ESO cyangwa se École des sous-officiers. Capitaine Innocent Sagahutu yari yungirije umukuru w'umutwe w'ingabo zigenda imbere y'izindi zikora ubutasi Bataillon de Reconnaissance nk'uko byagiye bigarukwaho. Tuve kuri inkuru rero tube n'ari makuru atandukanye yakomeje kugenda avuga. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twaraye dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi. Muri iryo huriro rigira kabiri ry'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 2,000 abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose.
inkuru tubazumenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Urwaruka rurenga ibihumbi 2 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro, yavuniye akagohe uwo rwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije. Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira Rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe iricyo y'amazi igugwa ngahe. Igugwa amahera aruta ayo we ugurira itiro ry'igitoro ngaha mu Burundi. Kubera ata Murundi arashora ayo mazi. Uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura, none kubera iki uburimyi butatubesha? Abanyamahanga bose bobuhurumbira. Ndabasavye ntihagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu muganto zotuka igihugu cawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo kwisi yose bashaka kuza kuruhukiramwo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi ko ajya amazi ari umuti. Ndababazwa cyane n'abiyita abagwizatunga birirwa barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tubona ihera ryinjiye mu Burundi. Rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Muri izo harimo amakori y'umurengera, kubura imitahe n'ibindi. Hoba exoneration ku matax kuba entrepreneur tukiri bashasha, kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama-impôt ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Hari ama-entreprise ashobora kuvuka mais d'ici une année ugasanga nta yagihari. Ntituvuze ngo mukureho, ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere arafise icahano rugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamyi, harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi, made in Burundi. Mumenyane, mufashanye, mugire chance experience, mushobore kuzamurana, mwongere mushigikirane, tukishorera twebwe nyene tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu. Nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo machips duhingura, ayo maji duhingura, none ko turi 60% des consommateurs, habuze iki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits. Aho niho harakabaza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe agiye kuzitorera umuti. Turiko twubaka bijya bigo byo gukarishiriza ubwenge ugwaruka. Ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka rwa mbere, exoneration. Ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration, mugari abandi nabo bakenera exoneration bwa gusahura. Natanze akarorero k'amashirahamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96, muga muri imyaka 3 iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi 3. Ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu. Ikindi no basaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze. Ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi cyane ndetse namwebwe mugira amahinguriro, leta itegerezwa kuba aho mushinga amahinguriro yanyu cyane mukorera ibikorwa byanyu bijanye n'uburimyi. Rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta Istebu yerekana ko Uburundi bugizwe n'ibice birenga 60% vy'ugwaruka. Abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'2022 barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye
hamwe zoteza imbere igihugu. Aha ni naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bobatesha umwanya bashaka kubata mu ruduri. Perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa, mu nyuma hakaduka injyane za politike zihitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku ikete ry'umushingamateka wo muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari habimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara Kivu y'Amajepfo. Inkuru irambuye kuri iryo kete na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Muri ibaruwa y'impuruza Depite Claude Misare Mugomberwa yaraye maze agenera kopi y'inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kinje ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa, imihana irenga 17 iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa.